iteka ridasanzwe gusubira guhura namwe bakunzi b'ikiganiro isanzure. Mbega imbuga ngurukana bumenyi dukwiye kuzikoresha gute? Mbega ugwaruka rukwiye kuha umwanya ungana gute imbuga ngurukana bumenyi? Ni byinshi tuza kuganira mu bijyanye no gukoresha ahanini n'imbuga ngurukana bumenyi. Turi kumwe cyane cyane n'abahinga cyangwa n'umuhinga asanzwe abirimo cyangwa asanzwe anavyigisha. Hagati aho ndi kumwe na Arlene. Umeze neza? Umeze neza, mbona wiyoheje cyane kaniyarusha. Reka twiyoroshye ko twishuhija dushobora gusuba. Nibaza ko bituraba bino bintu tugiye tuvuga uno munsi. Turaba byadutwaye umutwe, twagiye twese turukirayo ni hatari. Turyamirayo ubu tiko turavyuka mugabo ni boy Imana ishimwe. Kamera turashobora kudepoza telefone minota 10 ukavuga ati narushe n'amanera agira turike. Ego cyane, ariko kandi ndi kumwe n'umuhinga cyane asanzwe abyigisha mu ishirahamwe Edic Media, umuhuza bikorwa Richard Ndayishimiye. Umeze neza? Meze neza cyane. Ego. Mwishirahamwe bimeze gute? Bimeze neza cyane. Turiko turakora cyane kugira turabe yuko twashobora gufasha abantu bakamenya ingene bategeza gukoresha amatelefone yabo ngendanwa, ibiberako bakareka kuguma umwanya wose bari kuriyo, bakayakoresha ibikenewe bishobora kubagirira n'akamaro. Ego cyane, nico kibazo twari dufise dushobora guhera kuno munsi. Ishirahamwe Edic Media rikora gute mu bijanye n'iki? Ego, murakoze cyane. Ishirahamwe Edic Media ni ishirahamwe rikorera ngaha mu Burundi. Ni ishirahamwe ridaharanira ivyicaro vya politiki, rijejwe kwigisha abantu ukuntu bashobora gukoresha neza amatelefone canke ibintu vyose bishobora kubafasha kugira bashobore gutanga inkuru canke kuzakira canke kuzikora kugira bazisangiza abandi. Ego. Ego cyane, muri kino gihe imbuga ngurukana bumenyi ziri ku murindi uteye ubwoba, mbere naho unyingira nimbonesha kure zitakirabwa cyane. Imbuga ngurukana bumenyi muzigisha abande bemeze gute? Hoho barabikurikira ibyo muba muri ko murigisha imbuga ngurukana bumenyi hajya ziranaryoshe? Ego. Urakoze cyane. Imbuga ngurukana bumenyi zirakoreshwa gose. Novuga ntivyatanguye si vuba cyane, zatanguye gukoreshwa cyane mugabo byagiye biratumwa n'ibihe tuba tugezemwe bigenda biratera imbere. Murabona ubu unya turi mu gihe hasigaye kugira uronke internet biroroshe. Turi mu gihe ibintu byose usanga ubironderera internet, ico urondera cyose ukiraba kuri internet. Abantu bose rero usanga bashaka gukoresha imbuga ngurukana bumenyi kugira barondera ibyo baba bakeneye byose. Mwambajije muti none mwebwe mu bigenza gute kugira mubwira abantu ingene ukuntu bashobora gukoresha imbuga ngurukana bumenyi? Twebwe ivyo dukora d'abord tubwira ivyo twigisha abantu bose guhera ku bana, ku mwana akiri mutoya. Sinzi ko murabona umwana akiri mutoya mwishira hamwe iwacu turafise igisata mu kinofunofu bita parentalité numérique. Muri parentalité numérique twigisha abana tukababwira biraba abana n'abavyeyi yuko umwana utegerezwa kumuha telefone umwanya munini ngo aguma ayikoresha, cyane ushobora kuyimuha utabona ivyo ari kararaba, kuko hari ibintu ashobora kuraba bivanye n'imyaka yiwe ugaca usanga biramugiriye nabi. No kubakuze naho nyene nico kimwe. No kubakuze naho nyene turabigisha ingene bashobora gukoresha imbuga ngurukana bumenyi. Hari haba canke amatelefone yabo, hariyo nk'umuntu usanga adashobora kumara n'iminota 2 adatoye telefone yiwe, ugaca usanga akazi ari karakora kononekaye. Cyangwa ugasanga abandi nabo bagenda kubikoresha kugira bashobore kuraba ingene bashobora kwiyungunganya babeho. Ugasanga hariho abantu bakora inkuru kugira bazisangiza abantu cyangwa kugira baryohera abantu, mu ugasanga barengeje urugero. Tweca tubigisha rero nk'abo onya kugira ntibazohave bagira ingorane canke ivyo batanze kugira ntibigirire ingorane abantu. Tuca tubigisha tukababwira tukabereka ingene bashobora kuzikoresha neza, ari ibintu byo gukora n'ivyo atari byo gukora, tukabereka amategeko bivanye n'inkuru baba batanze ko baba barenze imbibi.
harya n'imbuga ngurukana bumenyi zirafise amategeko zirafise amategeko cyane je nk'ubu wunya wogenda ukantuka ukoresheje izina ryawe ku marezo sosio ndashobora kwitwarira kandi wisunze itegeko nisunze itegeko bakaguhana reka turagaruka kuri ayo mategeko mu mwanya uza kuza reka tukubitire hariya Karene arafise telefone ngendanwa arafise ordinateur arafise iPad ibyo byose birashobora gushikana kuri izo mbuga ngurukana bumenyi uzikoresha gute uziha umwanya munini nibaza ko bivana n'umuntu kushiraho pourcentage y'umwanya munini bivana n'umuntu ariko jewe ndashobora kuba ata telefone ata internet ata réseaux sociaux ndabishobora ubu ntibiriko birashoboka ariko ndazi ko mu myaka 3 yahera ine je narava kuri WhatsApp nkaba Facebook nkamara ukwezi nkamara 2 semaines mugabo nta muntu yavyumva ariko hari igihe nabiva ko soit ndi nabisubirije ikindi kintu soit la prière canke kuruhuka ariko mvuga ngo nta muntu n'umwe bitashikiye ko à un moment de sa vie aba accro à ces réseaux sociaux jewe nagize ahantu ndagabanya ama platform kubera nihanze ko none ufise IG ufise WhatsApp ufise Fibi ufise TikTok Netflix LinkedIn okay aye moment naricaye ndavuga ati none hari abantu bazifise ibyo byose bafise kandi bafitiye umwanya babiraba like urazi ko LinkedIn ari professional one Netflix ni hobbies yawe film uraho ijako Facebook iradufasha connecta n'abagenzi bacu WhatsApp yoyo ni ivy'akazi ni byose TikTok yoyo antiko musinicara nkabona TikTok ashobora kumara ko 3 heures ataka ikintu kurakora ukora auto video c'est là où je me suis dit ibi bintu rero birakomeye simvuze ngo abantu ntibabije kurashobora kubija ko 3 heures uri kurakora ikindi kintu ciza ariko kujya kununga umu scrolling ukabona ama video il faut se poser une question mbega ndiko scrolling a video izahe c'est vrai jewe peut-être mashaka iyo développement personnel yanje canke nshaka ivy'akazi nkagenda umwe base nkaklikka kuri uwo muntu par exemple ndashaka kwiga art oratoire mena iyo art oratoire ndaronse umuntu abiriko yashize ko ama video really maze 1 heure then ushaka kumara 3 heures uri kuri yigisha ikintu ntibikunda ntara kimwe na kimufata normalement sinzi ibintu byo biri prouvé scientifiquement 1 heure d'apprendre par jour irahagije vyumvikana yuko rero turexagera oui je naciye ntora umugambi wo kuzivako nkagumana zibiri kuko navyo numva umengo muri 24 heures sifise umwanya wo kuzoronka sise kuvuga ngo midi zo bandi kuri IG ngo keza nze kuja kuri TikTok hama 16 nje cyangwa ndereka pour le moment aya made plutôt iyi myaka ni concentre kuri Facebook na WhatsApp kwera biramfasita mu kazi ndimo beaucoup plus ninde naciye mvuga ntereka mbe ndagumiza ivyo onye mbo basho kumbaza ati none kuri TikTok utayijako kandi nanye nishushe ribo ndayimije kwijako nshaka kuyirondera ko amafaranga ko ubuhinga ngurukana umenye uno musi ni pesa harimo akanoti sindazanka ni nziza ariko ikibazo namanibaza mbega ko tuzijako byukuri turaronka des bonnes informations zintuma jewe Arlene ni développer ni découvrir hama ni teza imbere muri carrière yanje nivyo bitatu tukiye kwibaza kandi aho rero ndabizi ko abajene cyane kuryoherwa gusa cyane no kuryoherwa gusa kandi aho hantu haratugoye ikibazo gani gita misi zama nibaza mu buzima ni kimwe kubera iki discipline twebwe tunanira kuko no musi ngita avuga ati ndavyuze really IG vraiment ndayivuye ko pendant 3 mois mais nkacangaruka nkaraba nkavuga ati none kubera iki Messi avuga ati je ndaja muri entraînement wangu ndafise ligue nshaka gukina muri kandi ngeza gutsinda why uyo muntu a poursuivre ses rêves ses objectifs kandi akiha vraiment umva hano handa kene ballon d'or mugabo twembwe uba wicaye ukiyumvira ati okay none epo umuntu ari kuri TikTok IG je sais pas Dis vidéo ziramuzanira amaya ça veut dire a dit concentrer ko bakavuga ati jewe de 8h à 11h je vais prendre des vidéos akazi postinga bukeye waba ari koraganya no mugabo jewe nza kuzirabo ariko wari koraganya hama je nafashe ya 2h ukamwinjiriza hamkuza mbwa ati wowe uriko bicara uraba film uje umuntu ariko arunguka sinanse kuraba film itazi ko ni hobbies tuba dukeneye kuruka twavuye mu buzi mais none gasha uribika tukirabaza amahimara
yo hari Diablo. hari umuntu twabana c'était une maman était mariée avuga ati jewe nagwaye amaso kubera mahima yambara amarori juste kubera mahima ati nararaba toute Toute la journée vraiment. toute la journée na nuit akayishiramo kandi avyuka aja ku kazi s'il te plaît ati naragwaye amaso mbena ubu ho tusigaye turi kuri net n'indi dose ça veut dire saison idaheze Idaheze. ntushobora kuyivako Oya. so hariho ibintu vraiment biriko bitugora je ne le nie pas je refuse pas ukabona ko cette semaine exageye nkamene ku mutwe hama nkacafata weekend nkaruhuka yindi ugasubira ugahaguruka muri discipline ubundi ugasubira ukagwa nuko tubayeho Ego tukirikora ngaho nene murabize neza yuko turi kuri TikTok turi kuri Facebook umwanya munini ni igiki ubona ahanini cagiye ku bantu kubera imbuga ngurukana bumenyi gusabana hari ukuntu twatakaje amahorelation n'abantu c'est vrai ko tumwe ngo ziradufasha kuvugana n'abantu bari hanze n'aba na wa mugenzi wawe mutari ko murabonana cyane kubera peut-être akazi cyangwa uri kuri uri forma mu bindi ariko hari ukuntu vraiment la tension envers une personne yatakaye ndashaka kuba nicaye n'umuntu nkumva uyu muntu vraiment ntazi kuyaga en fait ntituri kumwe iyo ntitwemeta kuri même onde nka soringa vraiment nka préfère kuja kuraba makuru kuri Fibi ako kantu rero jewe karankora quelque part karambabaza kubera mu muco wacu dusanzwe turi abantu bari accueillants dusanzwe turi abantu bafise igishika iyo negrité yaje kundamutsa yo yanyiyumviriye 10 au moins ndashobora gushamo televiziyo tukaraba iyo France 24 comme twe turi mu bamisha makuru canke tukaja mu yindi tukaraba izo débat mais ugasanga canke yaje utari muri mood yo kwakira umuntu ugaca kuri telefone yala nukuri ako kantu bakunda gukora cyane ntimumenyeranye uca ntimumenyeranye yo ntimumenyeranye no kuri ba bantu badasanzwe bazi kuvugisha abantu batamenyeranye bica bibarakata jewe hanini rero shira ngo twaratakaje iyo relation profonde n'abantu dusigaye turi twebwe kuri telefone raba no muhira urataha umuvyeyi arataha akajaja kuri telefone ntaraba abana iyo turabona bishika hama twebwe turatakariza ko twagumije mu mutwe ngo relax yacu ni telefone tuse midi jewe nimba ari muri pause y'akazi ndashaka kutaja kuri telefone mugabo base nkasoma igitabo ni ya development yanje canke base nkagenda gusabana n'abakolege canke nkagenda gusabana canke yego nkaja kuri iyo telefone ndiko ndasabana base n'uri hanze ko tudashaka kubonana mais aujourd'hui tu sais que je me rends compte que naba bagenzi banje bari proche uramara 2 semaines ati allo bite ega urarika turabe kaya programme basi urumva hari ahantu twatakaye no muhira uzobirabe ndashika nka 5 minutes mama ni bon mumeze neza bafrère nanana cyane mu gitanda ego uzosa kuva yo guhamagara ngo zafungura c'est ça au fait aho hantu rero hari ko hadutakaje kandi nsigaye numva usigaye wumva uri amoureuse na telefone yawe déjà yumviye le stress ya toute la journée amukiyumvira ngo ngira chatinge n'umuntu oya vraiment iyo discipline iyo force tuyikure he ubuhinga ngurukana bumenyi buriko buradufasha gutituka ibintu bimwe bimwe mu nyifato guhera mu kibano aho tuba tubaye dushake duhere ku bana ushobora kubona nk'umuvyeyi aratashe umwana wiwe aho kumuramutsa aje ariruka papa amatelefone ntiyanakuramukije aho kiba ari ikibazo kugira umwana uzomwumvishe yuko ubwa mbere mu kumuha telefone mubanza kurwana n'urugamba rutoroshe kandi nk'abavyeyi usanga batwagwa na byinshi biragoye kugira akurikirana umwana mubwira ati utegerezwa kurabi buteza kurabi hari gihe ataha yiruhiye ugaca umusanga yamusigaranye telefone ibaze nk'umwana usanze wamuhaye telefone yawe agacija kuri YouTube akarorera yama filme ya box ariko barakubitana imagine nimba afise batoyi biyo canke abandi bana kwishuri bibazo bakora sire hari ababikora kuko bahora babitubwira kwishuri hari abantu usanga agakora ibintu byumvise ugasanga nivyo yabonye ku mbuga ngurukana bumenyi usanga rero ari kibazo no ku bantu bakuze rero n'ingorane je ndashobora kuza kuramutsa cyane ndaje kugusaba umubonano mu biro kandi ndagukeneye gose ibazo uri kuranyishura umeze gutya urumva ingene bibabaje naho unyishura neza ivyo nkeneye ukabimpa mugasi ntaha ndyohewe wotuma umuntu utumwe mugabo
nkabona ko ampaye attention ibyo wanyishuye turahejeje rero bye biba biryoshe. abana hasigaye hari amakaprisi arenze kubera telefone na televiziyo. Aho hantu rero muri ko murahigisha muhagira gute kugira n'abavyeyi bahumvire kuko twega bakuzeho ni hatari. Ego bo ntibigoye gose muga kandi ntibyoroshe. Navuze ko kwiga uguma wiga umwanya wose. Mu bisanzwe mu gihe ufise abana ukabaha telefone bakaza barayikuranwa ko tour de rôle. Wewe nk'umuvyeyi ikintu cukora kuko ntuyibaha umwanya wose si iwabo d'abord. Ababishoboye ni kubera tutaratera imbere cyane usanga aragurira abana biyo akabaha tablette ni tablette yiwanyu. Ikintu cyiza ucukora mu gihe wayibahaye wewe uriyaranja hariho ubuhinga bugezweho ubunya bakoresha hariho urayikurikirana ukaraba ibiriyo ku buryo ntihagire application nimwe bazoshiramo ishobora kubononera development intellectuel yabo. Nico gihe biroroshe nama application ucugira urashobora kuyasuiva wewe nyene ari ukayabloka. Biro ego mugabo kubera tutaratera imbere mu buhinga bwa none benshi ntavyo bazi. Mugabo twebwe turafise program nibaza turiko turasaba kugira dukorane n'abana bakiri mu ma primaire no muri maternelle. Nibaza nitwaro nk'uruhusha tuzoshobora ku programme yacu tuzoshobora kuyishira mu mashuri nibaza yuko bizofasha. Hama kubafisa ama television naho bafise ama televiziyo cyari gisanzwe ari kibazo. Abana mu bisanzwe kujya bataba bangana baragabura umwanya kuri televiziyo. Ivyo onyo n'umuvyeyi uteza kubuzi yuko uri arbitre ukamenya ati aha anyuteza kubijonga. Bisaba numva ikiganiro bajya abantu bagume hafi nutabahaye ikiganiro batsoca bavyironderera ahandi. Ego mwishira hamwe ryanyu nkaneza ko muba muri ko murigisha ugwaruka nikinhe kintu ntarengwa cyangwa cyufasha ugwaruka muba muri ko murigisha cyangwa n'abariko baradukurikirana kumenya gukoresha izo mboga neza nikihe kintu novuga ngo shingiro mushingira ko kugira ngo ugwaruka rushobore no kumviriza kuko ugwaruka kugira twumve n'ingorane. Ego sugwaruka gusa n'abantu bose mu bisanzwe education médiale information novuga ama objectif yayo cyangwa valeur yayo harimwo kubaha la vie privée y'undi muntu. Umaze kumenya kubaha vie privée y'undi muntu je nkazomenya kubaha vie privée ya Arlene. Sinzorengera ku ma publication yiwe yagize candengera ko Arlene ndamuzi yarameze nabi ngaca ndabishira public. Est-ce que byari bikenewe? Curaba abantu baba ariko bararaba ibyo bavuze. Twebwire ico twigisha ahanini notanga experience fise ku banyeshuri bakuze bo muri kaminuza niba tumaze gukorana cyane kandi twe change kwa ya mathématique bo bariko barabitahura. No kuvuga kugira ubishobore kukugirira akamaro neza ndaguha akarore nk'umunyeshuri ari muri kaminuza. Umunyeshuri ari muri kaminuza urabona barabaha ama devoir barabaha bayita amatepe muri kaminuza ibikorwa baja kurondera. Ubunya ubuhinga bwarateye imbere hariho abantu ucugenda kuri internet ukoresha intelligence artificielle uyibwira ati ngirira écris-moi ça ikiguha uko nyene. Rero ikintu bibagira benshi bijya intelligence artificielle iguhaye byose sivyo kwera si umuntu ujya biguhaye ni robo. Ijya robo ni ibintu baba barayihaye yo ikibiguha uko nyene. Simvuze ngo nibibi kuyikoresha ni vyiza mugabo uyikoreshe nawe ufise ivyiyumviro vyiwawe uvuge ati kameme nanje yampaye ikiciyumviro komano wacha ndakijanisha gutya. Rero ahanini twe tubigisha kugira bamenye kubikoresha neza. Ngiye nko ku mbuga ngurukana bumenyi naho hariho ama opportunité menshi cyane usanga arabugwaruka mugabo rutigera rumenya kubera iki babizi ingene babirondera. Tweca tubigisha rero mwico gihe tukabereka ingene bashobora ama platform bashobora kujako kugira barondera ubuzi canke barondera ama opportunité. Hariho ama opportunité menshi usanga bari mitasero n'imyaka bakavuga ati iyi nyiraba abatarashikana 25 myaka gutyo. Ego exemple nk'uturorero twabo hariho twarakreya ama club hari ama club ari ku ma université. Ayo ma club tweca tugira ama groupe WhatsApp. Ayo ma groupe WhatsApp turonse ama opportunité
ca tuyabapartage kuko hari igihe ubona yuko itaraba we directement mugabe iraba bajya abanyeshuri hariho abo tumaze kurangira benshi ugasanga baparticipiye mu maconference ugaca usanga badecrocheje ama stage mu ma organisation ngaha anya baba bakeneye ego niyo ni novuga ko ari ingaruka nziza ego umunsi Arlene uri mumenyesha makuru ibihuha Facebook n'ukuri nibaza ko ari urubuga rwa mbere ruhurira ko abantu umva benshi umwese yicara yararota aracandika ico yumvise turateye inkuru ncandagisanga kuri FB turegereje igihe c'amatora turegereje igihe cy'ibihuha byinshi hari n'abamenyesha makuru bari korana dukurikirana ndetse n'abandi muri kino gihe dukwiye kwitwara gute na cyane cyane abamenyesha makuru ko natwe turabisemo uruhara kandi turi novuga ngo ijwi ry'abanyagihugu yego ndumenyesha makuru nkuko bimbajije reka ndacishe muri ubu buryo ibihuha birahari n'ubu tubana tubyumva ariko jewe namangaruka ku kintu kivuga ngo wewe muri wewe umeze gute Arlene a ses valeurs izahe, Negrite a ses valeurs izahe, Anne a ses valeurs izahe. Quels sont tes principes, quelles sont tes valeurs? Sinshobora kuvyuka igitondo kimwe nubwo ntuba ndumumenyesha makuru mvuge na uheje avuze Negrite avuze ati umuntu wese ararota agacavyuka yandika kuri FB. Donc ndavyutse igitondo kimwe ngira ncavuze Negrite pour arriver où? Ça je nkunda nkawe ncanda guklasa yuko nta valeur ni mufise nta principe ufise iyo jalousie yawe nizotuma upfa hama kandi tuzona guhamba neza cyane kandi tuzorira wiwi hari ibintu jewe ntagitinye nta bitakimbabaza kuvuga quand tu développes jalousie quand tu développes hypocrisie inengeye kubera ko Negrite ariko arakora kuri television sinabitahura wewe uri muri couloir yawe guma muri iyo couloir uyikoreremo reka gutanga igihwa parce que tu n'es pas sur ibyo bintu kuravuga right now twiga bamenyesha makuru turazi cyo dusa deontology turayizi ibintu tubwizo ko turabizi urabizi kuja kuri terrain ukazana inkuru ko nyine wewe nta commentaire yawe dukeneye ico utarogiye kurondera reka kukivuga nimba ari ikintu wakuye mu bantu ubona ko bari fiable ukabona ko kidakwiriye kuja kuri social media kireke ukaba wumva umengo hari umuntu wawe wocibira kwibanga mugabo uri siho yuko afise iyo discrétion kimubwiye niba ushaka ko yipreserve je n'en sais rien. Mais garde d'abord tes valeurs et tes principes de la vie. Nico kintu nibaza ko kidutuma hariho valeur principe hariho caractère. Nivyo ni ibintu nibaza ko bidutuma tugera handi hantu mu buzima bwacu bwo gutera imbere muri nosi. Rero uyu peut-être naza kudusigurira ati ko none igihuha defusanga kirimo information tubigenze gute tubyitwaremo gute. Jewe ikintu ndagisoma. Ndagisoma ndakiraba nti peut-être it can be a good information but not ego kwashaka kuba kurimo mugabo ndakerekera ngaho nega vu que si vise umuntu ngiyanje kukibaza rero singwa ndagispreadinga mu magroup WhatsApp rero numva nifuza yuko vraiment ndasavye amatora aregereje nimureke kuduhahamura habamenyesha makuru nibagende kuri terrain udashoboye kugenda kuri terrain turazizi zo twemera hariho mama TV wemera hariho presse écrite wemera iyo yizi vraiment consultiyo hama turasavye n'abantu bareke guma batwandikira ama message ngo mbega ibiza uje umesha ngo mbega ikintu cabaye ikintu nico ngo yamakuru yafise kandi uwo muntu abikubaza biri biza uwo muntu abikubaza ari abone kuri ya presse écrite yemera na za television yemera razira muga kozova ngo ndiki kintu nico my dear non seulement jewe nagishize kuri status ça veut dire jewe niko jewe umumenyesha makuru nagishize kuri status ko nzi ko ari ico kuko itari ico sidagishira ko naje ndiko ni compromise cyane gose now kandi muri kuragira nabi nabajye babibona badasanze baraba makuru turasavye vraiment badufashe amatora aregereje ibiri ivyo ni mu bivuge ibitari ivyo keep quiet kandi urabaho neza hama hari ibindi bintu byo kuri YouTube bihari n'umukecuru wa 50 arabiraba ngwallo nguriga nabanye ngo habaye kiri kandi abamama kwera abamama bikuriye baraja kuri YouTube ndakora ivyo barimo kandi ntitubibahora kuko ni imyaka barimwo hama peut-être abana ntiduhari kugira ngo twakompanye abavyeyi bacu bakuze ni ibintu bi normal ivyo onye plutôt nuvumengo twofashanya yaje umva ashaguye iyo nkuru ko ivyo yabonye ko ati none ka
mais ibintu kwere urumva ari byo Ibyo- birashobora kuba ari byo ariko wekasha ngo mwe ngo Genda wumvirize. ngo byo nabiga ibyo ngo mwe hajya mu bigi ngo ibi nibyo byukuri kugira uze musigurire mwe hari rero ibyo muduhisha kwibye avuga ngo nimushaka ngo dukomeze imitima yacu ngo ariko yewe reka tubirabe mais bon negeje mvuga ngo umuntu wese arazi ica kwiye gukora mu buzima bwiwe si umbwira ko uri umurundi kazi warerewe mu gihugu cy'u Burundi nubwo warerewe hanze ukarerwa n'undi muntu atandukanye uraze gikwiriye n'ikidakwiriye twese turafise ubwo bwenge bwo kumenya iki ni kibi iki ni ciza rero tugabanye ibyo bintu mena iyo iyi y'ibihuha yuko itashaka kwigabanya ikaja kuri 2% cyangwa 1% byogenda gute ibyo bintu jewe ego ngira ishari naho no bandaniriza ko bica biryoha ego birakunda cyane yuko dushobora kugabanya iyo y'ibihuha mugabo ntibishobora gukunda mwe muri abamenyesha amakuru mwenyene muduha amakuru muyadusangiza natwe tutiyemplitse tutagiyemwo ngo tubafashe kurwanya ibyo bihuha ntibikunda reka ndabaha akarorero kamwe je ndavyutse uno munsi mu gitondo ngiye muri groupe ya famille y'umuryango w'iwacu yagutse nzindutse ndunga iki gihuha mpawe n'umugenzi wanje ari muri Etazini ampaye information yabereye mu Burundi impande yahomba ntaraniyumvira nce ndayikubita muri ya groupe y'umuryango nivyo biharawe bro urazi bakubajije muri groupe ubikuye ni nakabimpaye nakanone urazi ko yemewe arafite ubwo bubasha bwo kubiguha yabibonye yibereye muri Etazini nk'ico gihe rero ikintu umuntu ategeza kugira ni ikintu bita mu gifaransa esprit critique utagira esprit critique donc agatima ko kwiyumvira ku makuru ronse haca hababa mu uwo mwanya kubera ni bimwe uronka byose uco bitanga kandi uco usanga bimaze gusanzara kugira usubire uvuga ukuri ibaze nk'ububesheye ndakubesheye wewe nega nkavuga ati Negrite yagize ibi nibi nkaca nafisha kuri page yiwanje mfise ababone 200,000 urazi nsanze nakubesheye ugaca umbwira ati genda rero ubifute bimwe bavuga ntabyo nshobora ntibikunda ego ni muri iyo sanse rero vuga natwe bwe turonka amakuru turakwiye natwe gufata iya mbere ndabivuge gutya dufata iya mbere kugira amakuru turonka tumenye natwe ngene tukavuga ati iyi nkuru none niyo ubu rero ngarutse kuri bwa buhinga bwatera imbere ngurukana bumenyi wewe urashobora kuba wemewe uri na journal yemewe urazi ko nshobora gutora logo ya BNP television nkayishira nkayigira en tete yiwanje gakosa ryo hani nkacangira inkuru nzoca nkoresha ntuzeya nzoca nkoresha izina batazi fata inkuru niyandikiye nkoresha en tete yayo zubona ikirasirikira ku marezo social bacashira ko n'amasaha wahejeje kubivugirako urumva naho nyene utiyumviriye neza utari umuntu azi kuvuga ati reka nigire kuri page yanyu kuko nje kuri page yanyu ntavyo nzosanga kubera iki wewe yabitoye ni ibintu yagiye guterateranya ivyo wonya bisigaye bihari kandi turi mu gihe tuje mu gihe c'amatora ico nosaba abantu bose baronka amakuru ku marezo social n'ahandi bazoze baritonda gose kujya sense ihari kugira yemerera ibinyamakuru gukora menya nuko umuntu azoguha ikintu ya foto yagize screenshot reka tubivuge gutyo uzobanza urabe ubwo niyo yagiteranije agaca babeshera banza we wigire kuri ya page yabo urabe ko biriko hama ubonye ari inkuru naho nyene iguteye amakenga ucuja ku bindi binyamakuru karaba ko byayivuze ego kumva natwebwe abantu tutagiye abantu turonka amakuru tutagiye turakora ivyo bizotugora byari ibintu nkarira cyane wanditse muri groupe ukazana information ndakubwira ati nukuri ndagusabye bifuta ata wundi muntu arabisoma kuko birateye isoni uri umuntu azi gukoresha telefone ugatanga ikintu udashobora gusigura biba bibabaje uri umuntu akuze biba bibabaje gose hariho excuse dukunda gukoresha ngo ndabikuye mu yindi groupe bataranakubaza kugira wiprotege si vyiza mugabo ujya n'umuco mubi nitwumva uwo muco dushoboye kuwugwanya nukuri ibihuha bizoba bike hari n'utundi tuntu twita scoop
tuda scoop abantu badukunda du scoop duscoop nitwo turarandura umutima turya ego kandi nitwo tudutumye abamenyesha makuru bacafuzwa donc ni kwihuta gutanga inkuru ntiyagire umuntu ayigutanga ego utayitohoje neza no kuri ivyo navyo biraducafuza pe kandi ivyo urazi ko bikunda kuba et surtout nk'ubuho twimije amatora sinzi numva umengo hari ibintu dukwiye kwibita kandi turabizi ariko tubikora tubizi kubera iki ofete ntuntange inkuru ntanga inkuru yawe none ndabajije ikibazo ufite cyo ndayigutanze nk'uko yintanga hari ikintu ngira uronke ko cataye views Nana mpajani naza kuandika inkuru wewe narisha rimwe arayanditse nindaza kwiraba izo bitakiryoshe Foko ndagutanga kugira ngo donke izo views ego turiko turagana ku musozi w'ikiganiro cyacu muno misi ugwaruka turiko turi ku murindi ku ma platform atandukanye turi emana naka yavuze turi kuri Snapchat mu rusengero turi muri Snapchat ka video ni pyum ebana nukuri naho utaja gusenga antuka vre naho utaja gusenga antuka ndushaka kubona umuntu yashize ko Snapchat yagiye gusenga uwo munsi nyene cankagira agenda antuka vre mufumo nagaga video ka 30 secondes statut donc hari igihe biba byiza canke bikaba na bibi mu mwanya utandukanye none ubwo gwaruka hari umaze gupfa hari umuntu vraiment ari yumva ko atashobora kuva ku mbuga ngurukana bumenyi ayiguma ko umwanya donc abishaka no kubona mwonona mu mutwe canke byarana mwononye bega ni iki twobafasha muri kino kiganiro cacu kugira ngo nimba yaho yija ko mu masaha 28 kuri 28 hagabanye je kuri 10 reka turahera kuri Arlene hanyuma namwe mugire ico munganira Ingrid birashushe ya ukungene two bigabanye birashoboka ni kandi wanatubwiye ko ushobora kumara n'ukwezi utakoresheje imbuga beje no shobora ubunye byanse kubera ku bintu bigenda birahinduka mu buzi ariko usanga utegeza gukoresha telefone usanga ndayiguma ko cyane hantuka me jewe mvuga ngo ni kuri ni ibigende by'abacoachingira abacoach bakunda kuvuga umuntu ariyize niyo ahane yisobanukirwa ariwe ahashaka gushika icagomba mu buzima hama nkatuma ndondera abo mwishira hamwe akaguma shaka igitsure ndiko ndavuga kuri ku bantu bavyananiye gukora iyo discipline navyutse mu gatondo 5h niba navyutse nahejeje gusenga hama nateguye umunsi navuze ko kuva 8h gushika 8h30 imbere ko tutangura akazi ndaraba makuru je consulte tuko turabivuga muri domaine yacu no reka ndabigiye muri general muri rusange reka tuvuge muri rusange tutinegre umuntu ariko aranyumviriza no munsi naraba ikintu yihaye objectif y'ubuzima bwiyo uno makashaka development personnel naje ku mbuga agikoranda ibintu byo kwidevelopa personnel no kwiga amalangue ja muri ibyo no kwide kuva mu sinzi no kwiga ukungene woba ugiye muri monde professionnel ukungene wobigenza no kwiga le mariage est-ce que c'est no kwigisha ico bisigura ja muri ibyo fata umwanya vyiyumvire we muri 24 heures umwanya wawe wa relax n'uwahe no kuva 9h gushika 10h nimba uri kuva 9h gushika 10h ça veut dire ko kuva 7h gushika 9h we wakoze Novanga yo 7h 9h wakoze now 9h gushika 10h ni relax alors relax rero genda scrolling ama TikTok twenge kugira ngo 10h je naza kuraba sisanga ufise umuntu ze umujinya sisanga ubihiwe tu vois rero ni gira shiraho gahunda kujya buze ngo ndende na gushika vendredi uzoja gusenga cyangwa uzoja kwishure cyangwa uzoja ukazi hama weekend ugume muyana n'umuntu ushaka kubona ko ushaka gukora kino kintu nibazwe ko ni na hezo zose twazikoresha kandi tubishiremo imbaraga tubishiremo force genre ikubite rero navyo ndivya kera twego bavyeyi bavuga ati zimya television weje kwa devoir wajyamye okay wanyoye ubuyi sawa raba dessin imiheze nakubwiye gute dessin imiheze kuryama nuko nyuma tugirira yego subire uramikaye gatonya isahi mu bunyeruja ku meza hamusha kuryama twaraharira none ubu ntabigihari ivyo rero ivyo nkeneye ko bigaruka ibisigaye tushatse kuba addicted no gushaka kuja mu bintu bibi je ndavyemeza yuko
kujya kuraba amavideo mabi no gushaka kwiwanje no kuraba amavideo meza no gushaka kwiwanje but we don't want to change sinshaka guhinduka tout simplement niko ndavyita rero ugwaruka ndasavye duhinduke kandi guhinduka si danko no Arlene uko yatanguye akora ikiganiro ca mbere no musisi kwa akora ikiganiro aho ngeze donc le changement igendera ni progressive ni process it's a process mureke twige guhinduka kandi bitera biba bibi regarde très bien umwaka ibihe turi mu no munsi 2025 na 2029 my dear sinzi ko kino kiganiro tuzoba tugikora sinzi ko tuzoba tugikora kino kiganiro offe chaze kuvuga sinzi cyo tuzoba tukivuga parce que ubu vyanse niba umwana wa 5 umuhitegeko ngo ntakoreshe telefone akakwankira kaca yikwiye nkuko wavuze biroroshe kugira umuntu agabanye ngene akoresha twe muri Edic Media naho navuze iyo mu Burundi gusa hasanzwe hariho n'ayandi mashirahamwe ya Edic Media dukorana hariho iri muri Cameroon hari muri France hariho iri muri Chad ni muri Centrafrique iyo turiko turasangira ingene abantu baho bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baratubwira ko ari ikibazo kitoroshe uwo mu Faransa rimwe turiko turavugana yatubwiye ati mwe mwibaza twe ko duteye imbere cyane mu kubikoresha ati muga umunsi mwoza mwokumikwa ati mwoshobora gusanga mwe mubikoresha neza no kudusumba yakoresheje terme mu gifaransa vuga ngo hari haba analphabet numérique ati mwe mwibaza ko atavyo babihari ivyo byose bica bituma utamenya neza ingene ukoresha za mbuga ngurukana bumenyi rero wavuze ati ubu unyusanga abantu baratwawe ugasanga umuntu aguma ibintu byose agiye mwashatse kuguma abisangiza abantu ku mbuga ziwe bijya si byiza rimwe na rimwe mugabo hariho imbuga biba bikenewe nk'ubu hariho imbuga zagenewe kuryoherwa TikTok hari umwanya wo kuryoherwa kuko ntituba turi muri kandi hariho n'ivyigisha biravana n'ivyo uri kurashirako wewe ingorane za kuba ryari twe muri Edic Media hari ikintu twigisha umuntu gukoresha imbuga ngurukana bumenyi ziwe tumubwira ati menya yuko umunsi wa mbere ugiye ku mbuga ngurukana bumenyi ni ugira ikintu bita passage numérique ijya passage numérique yawe izoba kote mbega izoba kote ryari twese turondera ivyungu kandi n'umwe adakeneye amafaranga azogereye umunsi umwe ugenda udodore ukeneye akazi muri CV yawe uzokubitaho ibintu byinshi biryoshe yuko uzi ibi nibi wibaza yuko umurokritere azoguhaririza azokubwira okay onabye twabitoye ni bon wewe ugiye gukora iki wahejeje gukora ikibazo urashobora no kubitora cyane ntubitore mugabo wewe ujya muntu yakurokrise ubu unye kubera iki basigaye badusaba mariye y'amarezo social watanze izina ryawe watanze n'ifoto ubu unye afite ijya foto yawe naho ba warakoresheje irindi zina atari igiwawe baragira reconnaissance faciale bagatora ibyo wapibriye byose ibaze nk'ubu unye wavuze ati jewe ndumukirisa akomeye cyane ashi bagaca basanga ahantu wari kurashwana ibintu bidahuye na bijya wavuze canke reka ndabiha nk'akarorero simvuze ko kunywa utuyoga ari bibi dufate nk'ubu unye we wagiye muri interview ugiye gukora ari ama ONG chrétienne avuga ati twe on engage abantu badafata alcool wowe uravuze yuko atarukore wigeze ufata ibaze nawe kuri za page zawe aho wahereye hari hano ashe wari wavyakije byose birenze impande yawe urumva ko wibaza yuko wazona guhamagara muri internet uzorindira nk'iyo urumva ni impact novuga ni ingaruka mba abantu benshi bibagirirako bivanye n'ivyo baza barasangiza barakwiragiza ku ntuze zabo ku mapaje yabo ugaca usanga byabagiriye ingaruka mbi ahanini rero tumenye yuko uri ku marezo social menye ingene ujako donc avec responsabilité umenye ivyo ngira biramfitiye akamaro ukamenya amarimite yawe ibyo ukora n'ibyo utategerezwa gukora eko mu ntangamarara yacu batubwiye yuko mufise hari amategeko agenga nka jewe wandenganije ukanyandika ko ibintu bitari byiza ko hari amategeko agenga imbuga ngurukana bumenyi ushobora no kunyitwarira tubwira yuko tuza kubigaruka ku mbega ayo mategeko iyo barayahe kugira ngo turangize ikiganiro cyacu ego nk'iyo watutse umuntu ukoresheje imbuga ngurukana bumenyi ziwawe ukabigira publiquement
uwo muntu afise droit yo kwitwarira ubu unya amategeko agenga ivyo gukoresha itegeko dufise ngaha anye rirabihana riheruka gutorwa mu 2000 muri 2023 mu 2023 niho ryatowe rirahari abantu benshi ntibazi ko rihari kandi hariho benshi sinibwa ndabavuga ngaha hariho abamaze kubigwamo kandi ubiguyemo bakabigusomera bagasomera ry'amategeko nukuri uco abo maze kubona je bamaze guhana nta numwe arasubira niga ko usanga yasuye gukora ya makosa nyene muga kenshi usanga watwawe kubera zambuga ngurukana bumenyi hari gihe udashishoza ngo wiyumvire neza ati umuntu je aramvuze nca ntera ndamwishura nanje oya ukacumenye utazi neza ingene witwara usanga watukanye iyo watukanye rero kenshi hari gihe usanga bikugiriye ingaruka mbi yego tugabanya amasaha wewe bimeze gute ubutati nanjye sinagana ntavutse uri mu mwuga Ego. ubimazemo igihe uri umujene baguma bakurondera none urazimya fone bimeze bite bimeze gute meze gute umva hari igihe uba uri muri monde y'abantu donc mu mwuga kwanza gukoresha telefone ni ngombwa utagira telefone ntacu none donc amakuru yose ari kuri telefone baragukeneye ku kazi ni kuri telefone donc utegeza ko ufite telefone mugabo uri muhira gushikira muri monde y'abantu vraiment bari kuri Snapchat bari kuri TikTok bakaba plus de 3 heures bateko bakavugisha cyo giriki ibaza ta telefone vise je n'ukuri vyongora ariko ikintu nafashe gushika nka natasha nka 22h30 niho cyane numva ko narusha ndarealiza neza ko hari ibintu byinshi byanduhishije kandi nkacameneka mu mutwe ubu rero navuze ati 22h plus tard 22h30 kanite connecté basi donc Kenya n'abantu mumeze neza ukamenga ndi mushasha muri abo bantu donc kuri je vraiment réseaux sociaux ndaziraba ndazikoresha surtout TikTok vraiment irigisha hari ibintu batazi TikTok irigisha kuririmba irigisha icongereza irigisha ibiharuro ku bantu baciga secondaire hari n'abantu batabizi irigisha ibintu byinshi sport ku bantu babikunda donc ahanini bandi muri ibyo ahubwo nibaza ko umunsi umwe twokora une émission sur ama platforms tukavuga ko Jean Snapchat ko umuntu avuze social media umva umengo ntibitari ibyo none je Snap kitangura narayanka kwera mu itari byo guma wifotoza none tumwe tuvuza bwa bigende gute ariko kwifotoza mwese na objectif yiwe hari umuntu yifotoza akagisha ko amafoto hama amavyuze akaduka kabazomuhemba mugabo no musi ko ariko araja kajya anonymous messages ni ibintu byiza ko ziriko zirandikwa hama abantu bakabahama sinzi ama conseil urabona ko kamwe turiko twazivyaza umusaruro buhoro buhoro na IG hariho utu video tujako bakakora amazu les talk shows kuri IG ukabona nibaza ko dukwiriye vraiment guhoratira gukora yine imisozi yose twiyaguye natwe twakora turi deux vraiment but ibi bintu nubije ntibaswe umuntu azozora avuga ngo social media nimbi no chaque plateforme yose iriko ibintu byiza plutôt jewe Arlene shakiki oui ndabikoresha iyo force ndayikureho yo kuja kwiga ibyo bintu byiza mugabo j'espère yuko uri kumwe n'abantu utabi ko hano hantu hatogoreye ega no kurahigurije uja muri groupe vraiment kumva none mpaguruke ngende nta n'umugenzi kandi bose n'abagenzi bawe ewe hira bashaka kantu hewe ukaza naragiye afite na konti ya TikTok agiye kwifatira ama TikTok yiwe kandi kuri Snap kanya muri gossip and you don't want it no shokoriki no ku telefone mugabo umuntu haje agaca iyo camwira ngo abantu sinabasuzuguye sinanabashize hasi mugabo ibintu barimo jewe ntibiriko birakora ibiriko birahura nabigenza ngo sinzi matwihangane bazatubwira mu commentaire ego tubashimire cyane ego nanje ndabashimiye gose bya mbere mu nyakiriye nizere ko atari ryanyuma tuzongera tubikore ko byasubiye kuyanga oya muze mutara cyangwa muje kukongereza ubumenyi tubashimire namwe merci Nekita ego ni ikiganiro isanzure mushobora kudusanga kuri Star Times 125 cyangwa kuri YouTube yacu ni BNP TV no kuri Facebook kugira ngo muze muraraba ibyiza tubaha turabasabye amakomantere yanyu ibyumviro byanyu kugira ngo twese tubashe kuzuzanya muri ibi canke nabiri ndabishimire cyane ko mwabanye natwe mugiraho mubahwa naho ubutaha